Shalom shalom, ndabahaye kaze muri groupe b'amaso. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abel Mbonimpa. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana inyishu kuri vya bibazo byose bijanye n'ababiranye mu buryo bunyuranye n'amategeko y'ishengero, mu buryo bunyuranye na Bibiliya. Hariho abibaza bati ni gute boshobora gufasha umukristo yagize ingorane benizo, yaba uri kwihari, yaba uwahukanye canke uwashitse umuhindo. Ivyo byose mugiye kubibonera ibisubizo kugira ngo mushobore gufasha bene data bafise ingorane mwenizo. Rero imbere yuko twishura ibi bibazo, reka tuje imbere z'Imana dusenga Imana. Mana yo mwijuru, data wa twese ugororoka kandi ugira neza, ndagukengurukiye yuko mwami ari ugiye gutanga inyishu, ari ugiye gusubiza bene data kugira ngo bayoboke bagendere mu bugombe bwawe, wongere kunaguka no kunagura mw'ishengero, ishengero nyengere kunaguka, bagendere ku ijambo ryawe, bagendere ku byo wigishije. Maze wari we wese mwami agiye guhabwa ino nyishu, wari we wese agiye kuba natwe muri ibi bibazo no muri ibi bisubizo, aba ari wewe mwami umusobanurira. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabishimye nkenguruka. Uhezagira abakozi b'Imana, uhezagira ishengero, uhezagira abakristo, uhezagira umwe wese, maze ubwiza bwawe bukayanganire muri twe. Urakoze kugiye gukoreka, izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turagiye kubandanya. Uno munsi twaronse ibibazo bishika bibiri. Ikibazo ca mbere cabajijwe n'umukozi w'Imana agira ati: mu gihe abantu baharitse canke nk'umukenyezi ari kwihari yogomba gukizwa, none ishengero ryo mukorera iki canke bomwakira gute? Ikibazo ca kabiri ni ic'umukozi w'Imana yabajije agira ati: mbega uyu munsi ko hari inzira nyinshi ku isi, none niyihe nzira y'ukuri twokurikira yotujana mw'ijuru? Mu gusozera turaza kubona akarorero canke inama nogira abakozi b'Imana ukuntu babyifatamwo. Turaza kubona ukuntu umuntu w'Imana Ezira yakoze kugira ngo anagure kandi yongere avugurure amategeko y'Imana mu ishengero ry'Abisirayeli mu gihe bari bamaze kwifatanya n'abanyamahanga. Hakozwe iki canke ni gute ishengero uno munsi ryokora? Abakozi b'Imana bokora iki kugira ngo bakemure ibi bibazo bijanye n'ukwahukana, bijanye no guharika, bijanye n'abashika umuhindo, eka n'ibindi binyuranye n'amategeko mu ishengero? Basi reka dutangure tuje ku kibazo ca mbere. Ikibazo cabajwe n'umukozi w'Imana yabajije ati: mbega vyogenda gute canke bimeze gute, hokorwa iki kugira ngo umukenyezi yaje akizwa yihana kandi ari kwihari? Mbega ishengero ryo mukorera iki kugira ngo bamwakire mu ishengero? Rero ikibazo inyishu niyi. Mwene data wakoze cyane, ndagira ngo nkubwire yuko wabajije ikibazo c'ingirakamaro, kandi nizera yuko iki kibazo abantu benshi mu mashengero atandukanye bafise ibibazo byinshi bikubiye mu bibazo bijanye n'umubano w'abakristo. Ica mbere no kubwira nuko ikibazo c'umukenyezi yagiye kwihari ku mugabo asanzwe afise uwundi mugore, no kuvuga uwo mukenyezi nk'uko bigaragara iyo umuntu yihanye aca abanza gusubiza ivy'abandi. Rero vyumvikana yuko uriya mukenyezi nimba agomba kwakira Yesu, ica mbere nuko mwamubwira yuko yaje yinjira ku wundi mukenyezi, ni ukuvuga ngo yamuteye mu rugo rwiwe. Rurya rugo rwari rusanzwe rufise umukenyezi, kubera yuko mu ijambo ry'Imana havugwa ko umuntu wese yemerewe umugore umwe. Mu ijambo ry'Imana umugabo yemerewe umugore umwe. Mu ijambo ry'Imana umugore yemerewe umugabo umwe, ariko we asanzwe ari ku mugabo, ariko bamusangiye ari babiri, ico ni icaha. Nubwo yihanye, hariho ikindi gikorwa kinini atarakora, kuko agomba guhebera umugore mukuru, akaba ari we aguma abanye n'umugabo wiwe, hanyuma nawe agakinjura akavamwo, kuko akiri ngaho igihe Yesu azozira azoja mu muriro, kubera ntabwo yihanye by'ukuri. Kuko igihe yokwihana by'ukuri n'igihe azohitamwo guhebera umugabo uriya mukenyezi mukuru. Agomba kubahiriza
amategeko y'Imana, agasubiza ivy'abandi. Burya gusubiza ibyo wanyaze ntabwo ari amafaranga gusa. Gusubiza ibyo wanyaze ni ikintu cyose cyitwa yuko atari icawe. Amajambo ngo mufashisha, turabe amajambo abantu bafise ikibazo nka bene ico boshobora kugira ngo bifashishe, canke abakozi b'Imana bo bafashisha, kijanye n'ukuntu umuntu iyo yihanye ategerezwa gusubiza ivyo yivye canke yanyaze abandi, ashobora kubisubiza kugira ngo akize ubugingo bw'urupfu. Luka 19:8. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihekane. Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Haleluya! Agakiza gashitse mu mutima w'uyu mukenyezi uyu munsi, mu gihe yumvise yuko yemeye guheba, mu gihe yumvise yuko yemera guheba, agahebera umukenyezi mukuru, akamuhebera umugabo wiwe, hanyuma nawe agakinjura akamuhebera umugabo, bakoya kurwanira umugabo, akosa agakiza. Ubwo ntibwo bari ubukristo. Twibuke yuko iyo umaze kumva yuko wanyaze abandi, hanyuma ukumva yuko uje kwakira Yesu, muri ico gihe uca usubiza ivy'abandi. Zakayo yiyumvisemo kuriha inshuro 4. Rero kubera yuko uyu mukenyezi yoba yakoze ivyo, ariko we akaba adashobora kuronka ikintu yoriha yosubiza, wewe asubiza agateka uriya mukenyezi wa mbere, hanyuma we akamubisira, maze agasubira kuba ukwiwe. Hanyuma rero abana nimba basanzwe baravyaranye abana bategerezwa kurindirizwa bagakura, hanyuma bamaze gukura ku myaka 12 abo bana barashobora kuja kwironderera ibatisimu, bakabatizwa mu mazi menshi. Bigaragara neza yuko iyo myaka 12 umwana batanguye gukura canke atanguye kugera mu bigero, arashobora kuza kwiga akaja ku gice, hanyuma akabatizwa muri Yorodani nk'uko Yohana yabatiza, nk'uko umwami Yesu yabatijwe. Umuntu akuze agomba kubatirizwa muri Yorodani. Abana rero bavyaranye kwihari bobo baremererwa kuja kubatizwa ari uko birondereye ibatisimu, kuko murazi neza yuko ya mibatizo yo kubatiza inzoya, ni ukuvuga ngo ntaco bimaze kukurya ruyoya. Iyo rumaze gukura ntirumenya ivyo ari vyo, ntiruzi n'ivyabaye, ntirumenya n'ivyabaye, ariko iyo amaze kubatizwa vyiyemereye aramenya inzira atoye iyo ariyo. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishimwe cane. Rero kubw'ivyo rero umugabo nawe ategerezwa guhitamwo umugore mukuru. Iyo umugabo nawe agombye kwihana, canke iyo umugabo nawe agombye guca urubanza, nta yandi mahitamwo afise. Umugore mukuru niwe ategerezwa gusigaranwa mu rugo, ariko umugore mutoya agasohoka akagenda, hanyuma bakubaka urwabo nk'uko baba barabitanguye mbere. Umugore mushasha uwo niwe acavamwo. Muri iki kibazo rero biragaragara neza yuko twoshobora guca tubandanya tukaraba. Hariho benshi mu mashengero atandukanye usanga benshi baramaze gutanga uburenganzira bwo guha impeta umuntu yahanye divorce canke yahukanye, ugasanga amashengero amwe namwe aremerera canke aratanga uburenganzira bwo guha impeta umugabo canke umugore, ngo nuko azanye ibipapuro vyerekana ko yahukanye canke batanze impapuro za divorce muri leta. Rero mwene data, ndagira nkubwire yuko ico ari kunyuranya na Bibiliya, ari kunyuranya n'ivyanditswe vyera. Muri Matayo Yesu Kristo yavuze ati, ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Musome amajambo mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 19, usome guhera ku murongo wa mbere kugeza 12. Eka no muri Mariko igihimba c'10 umurongo wa mbere kugeza 12. Ayo majambo yose aratwereka neza yuko ababiranye bazotandukanywa n'urupfu, kuko Yesu Kristo yarisha avuga ati, guhera ubwa mbere na mbere hose Imana yari yabaremye bari uburyo bubiri, kandi Imana iravuga ati, nico gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Bisobanurwa ngo
igihe Yesu Kristo yava mu ijuru aje guhiga umugeni hano ku isi, yaje guhiga umugeni umwe, ntabwo yahize abageni babiri. Nico gituma Yesu yasize se mu ijuru aza hano ku isi guhiga umugeni. Rero nawe mugabo utegerezwa kumva yuko usiga so na nyoko ukaza kurondera umugeni, kandi umugeni urondera n'umwe, ntabwo ari babiri. Rero nico gituma bakozi b'Imana, mwebwe mushigikira impeta zibiri mu gihe ujya mugore atarapfa, ntabwo mugomba gutanga uruhusha mw'ishengero bwo kuraganisha uwundi mugore canke uwundi mugabo mu gihe wa wundi atarapfa. Twibuke yuko ivyanditswe vyera bivuga ngo umugabo ahambirwa ko umugore akiriho, ariko igihe umugore amaze guhwera arashobora kwemererwa kwabira uyundi mugore. N'umugore kandi nuko igihe umugabo wiwe akiriho ahambirwa ku mugabo akiriho, ariko igihe umugabo wiwe apfuye umugore arahabwa uburenganzira kwabirwa n'uwundi agomba wese, kubera yuko umugabo wiwe yapfuye canke umukenyezi wiwe yapfuye. Ayo majambo tuyasoma mu Baroma igihimba c'indwi guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 3. Nico gituma wewe utegerezwa kumva neza yuko nimba uri umukozi w'Imana wirinde kugira ngo ntutange impeta mu gihe uvuga ko waronse ibipapuro vyavuye muri komine vyerekana ko barya abantu bahanye divorce. Uriko urashigikira yuko abantu bokomeza bakakora divorce. Mbega ndagira nkubaze, abantu bose ni bakora ama divorce kutanguye kubishigikira uri umukozi w'Imana, none isi zocimererwa gute? Ntiwumva yuko bwa buhemu bwo guhemukiranira buzoba bumaze kuba mw'ishengero? Bene data, hariho amadini menshi yamaze kuba aba antikristo. Amadini menshi yaramaze kuba aba antikristo. Kuba antikristo ni ukuvuga ngo gushigikira ibintu byinshi bijanye n'ivy'Imana itavuze, gushigikira ukwahukana, gushigikira gutora abagore babiri. Nico gituma ivyo bigaragaza yuko ba antikristo babaye benshi. Musuzume murabe, kuko hariho no gucikirana, kwa gucikiza, kwa gushika umuhindo. Murasuzuma murabe babandi bakora mariage civile bataciye mw'ishengero, nabo nyene ntimugomba kubemerera, mugomba kubakumira mukabataramura, kandi n'ababaherekeje mukabakumira mukabataramura, kuko urya muherekeje erega nabo nyene abashigikiye icaha c'ubusambanyi. Erega barya abantu bacikiranye canke bashitse umuhindo canke bakoze mariage civile, erega baba babikoze hanze y'ishengero. Barya abantu baba babikoze bitashingiwe intahe n'ishengero, kuko bishigikiwe gutyo mukabire, kuko uzosanga kagateka k'ishengero, kagateka ku mubano wabubatse Kristo uzosanga katakiriho. Nico gituma abakozi b'Imana ndagira ngo mbabwire muhagarare magabo kandi mushikame muramirize. Ndagira ngo nsaba abakozi b'Imana mukubure mutegura inzira y'uhoraho, kubera yuko umwami wacu Yesu ari hafi kugaruka, kandi aragomba kuza ari uko mwateguye. Bakozi b'Imana nimutegure ibibazo byose, nimukureho ibibazo byose biri mu ishengero. Mu kurangiza kuri iki kibazo nagira ngo ntange impanuro ku bakozi b'Imana ukuntu bovyifatamwo n'ukuntu boyobogwa. Ndagira ngo mwifashishe akarorero k'umukozi w'Imana yitwa Ezira, igihimba c'9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ezira igihimba c'9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 turahabona inama y'umukozi w'Imana Ezira. Ezira yababajwe n'ukuntu abantu abisirayeli bari bamaze kuzimira, bamaze guteshuka bava mu nzira y'amabwirizwa y'uhoraho. Ezira biramubabaza. Ndagira ngo nsabe umukozi w'Imana wese afate ibihe, aje mu bihe bikomeye byo gusenga no kwisonzesha, yambare inkomezi, hanyuma atangure gukubura mw'ishengero. Eheraba umurongo wa mbere haravuga ngo, nuko ivyo byose birangiye abakuru baraza barambarira bati, Abisirayeli n'abaherezi n'abarewi ntibitandukanije n'abantu muri ibi bihugu, ariko bakora ivy'ubuyobe, ivy'abanyakanani n'ivy'abaheti n'ivy'abaferizi n'ivy'abayebusi n'ivy'abamoni n'ivy'abanyamowabu n'ivy'abanyegiputa n'ivy'abamori, kuko abagabo babiriye abageni bo muri bo
bakabashingira n'abahungu babo, bigatuma uruvyaro rwera rusukirana n'urw'abantu bo muri ibi bihugu. Mbere abakuru n'abashingantahe nibo babaye aba mbere muri ico gicumuro. Bene data, abitwa bari abakristo nibo babaye aba mbere, ugasanga n'abakozi b'Imana baragiye muri ubwo buzimire. Ndagira ngo nsabe bakozi b'Imana, muhaguruke, nubwo utaba warabigiyemwo ariko ukaba ubishigikiye canke ukaba ubireba ukabiraba ukavuga uti ntaco nobikorako, ukumva ubikoze ko woca urabwa nabi. Ndagira nkubwire yuko nawe ico caha kirakuriko, ico caha uzokibazwa. Nico gituma ugomba guhagarara kugira ngo nawe ushingire intahe ukuri, hanyuma maze uje muri iki kibanza ca Ezira, hanyuma rero nawe uhagararira ukuri. Hano baradondaguye abakozi b'Imana, Balewi, abaherezi, ingene bifatanije n'aya mahanga mu gutora abageni b'abapagani, mu gutora abageni b'abanyamahanga. Erega aba bageni n'abanyene, nuko gushingirana kunyuranye n'amategeko y'ishengero nibo banyamahanga, kubera murazi ko twese turi abanyamahanga tutari Abisirayeli. Uno munsi kuba umunyamahanga ni ugushigikira ibigirwamana, ni ugushigikira ubusambanyi mw'ishengero, ni ugushigikira ukwahukana, ni ugushigikira ugucikiza, ni ugushigikira ugushika umuhindo, ni ugushigikira uguharika. Ugasanga abo bose ngo nibabareke baje ku meza, ugasanga baretse bari mu buririmvyi, bandi n'abadiakoni. Ivyo byose ni ubuyobe. Ugasanga abandi n'abajenama, ivyo byose ni ubuyobe. Bene data, nimuhaguruke maze mwongere gukora igikorwa ciza co gutegura inzira y'Uhoraho, kuko Yesu Kristo ari hafi. Mu kurangiza kuri izi mpanuro noha abakozi b'Imana, turabe hano muri Ezira igihimba c'10 umurongo wa 10 n'uwa 11. Ezira 10 umurongo w'10 n'uwa 11. Maze Ezira umuherezi arahaguruka arababarira ati, mwaracumuye mwabira abagore b'abanyamahanga kazi, mwongerereza Abisirayeli icaha. None nimwaturire Uhoraho Imana y'abasogokuruza ivyo, mukore ivyo igomba, mwitandukanye n'amahanga yo muri ibi bihugu n'abagore b'abanyamahanga kazi. Eherabe inama ya Ezira. Ezira atangura kubagira inama, arabwira bati nimwihane. Ndagira nkubwira mukozi w'Imana, ufate ingingo yo gutumbera ijambo, ufate ijambo utangure kubwira uwo muntu yahushije agakora ibitari byo, umubwize ukuri, umusobanurire. Mutangure guhamagara abantu, mubatware mu biro, mubatware ahiherereye, mubabwire maze mukorane, hanyuma mubabwize ukuri kugira ngo bicare babizi, kuko abakora ibisa bityo ntibazoraga ubwami bw'Imana. Abo bafise abagore bangahe ntibazoja mu ijuru. Uwo mugore ari kwihari ntazoja mu ijuru. Uwo muntu yahukanye agasura gutora abandi bagore ntazoja mu ijuru. Uwo mugore yagiye gutora abandi bagabo kandi uwundi akiri hatarapfa ntazoja mu ijuru. No kuvuga yuko ivyo byose ari ivyaha. Abo bacikije bagashika umuhindo, hanyuma bakaba batarakora ca gikorwa cyo kuza kwihana ngo baje imbere y'ishengero bihane ko bacumuye. Muri ico gihe bariko babana n'urya mugore ariko bitwa basambanyi, bagomba kubanza kuza kuyihana maze bagasaba umuhezagiro w'Imana. Nico gituma rero ivyo byose ari byo mutegerezwa kwicarira maze mukabitunganya. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma rero mu kurangiza turiko turabona kino kibazo cabajijwe ati, inzira y'ukuri ni iyihe? Mwene data, ndagira ngo nishure iki kibazo nkubwira yuko inzira y'ukuri ni Yesu wenyene. Yohana 14 umurongo wa 6 haravuga ngo, Yesu arababwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Mwene data, wewe wabajije ico kibazo, ndetse n'abandi benshi bo bafise ikibazo kimeze nk'iki ca mwene data, Yesu Kristo niwe nzira. Yavuze ati hari ibibazo, hari inzira nyinshi. Yatanze akarorero ko mu gihugu hashobora kuba hari inzira nyinshi, ariko umugwa biteguye kujako akaba ari umwe. Ati mbega izo nzira zose zirashobora gushikayo? Ndagira nkubwire yuko izo nzira zose mw'isi baraca umugani bavuga bati, inzira yose ngira gushikana i Roma, ariko mu ijuru hoho siko bimeze.
hano mu isi woshobora kugenda ugaca muri Burayi ugaseruka i Roma, ugaca muri Amerika, abo muri Amerika bakaja i Roma, eka n'abandi hose inzira zose zagushikana i Roma. Ariko mu ijuru Yesu yabivuze ku mugaragaro, aravuga ati ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atamujanye. Ni Yesu gusa rero niwe wenyene tugomba gutumbera. Ndagira ngo nguhe n'andi majambo ari mu cete Paulo yandikiye abi Filipi igihimba ca 2, maze dusome kuri uyu murongo w'9 kugeza 11, dusome mu izina rya Yesu. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mu ijuru n'ay'ivyo mu isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Yesu niwe zina rikuru rihambaye ryahawe abantu mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu. Nico gituma rero kubw'ivyo nagira ngo nishure mwene data ndamubwira yuko hano ku isi hari amadini menshi, hari amadini kandi buri dini ryemeza yuko ririko ririgisha abantu bakurikije ivyo bizera. Ariko ndagira nkubwire yuko mu madini yose ariho muri iki gihe, idini nyakuri ni uwizera Yesu Kristo by'ukuri. Arico gituma muri iki gihe turimwo hagiye kuza ibihe bidasanzwe. Noneho hari amadini menshi uno munsi twari dusanzwe tubona yakunda gushigikira, ugasanga hariho nk'idini rishigikira kubatiza ku mutwe, kandi twibuka neza ko Yesu atabatijwe ku mutwe, Yohana ntiyabatije ku mutwe, yabatije muri Yorodani. Ariko ugasanga hariho amadini ashigikira yuko n'inzoya ngo zishobora kubatizwa, kandi tuzi neza yuko uruyoya rudashobora kuba ruzi ivyo rimwe rurakora. Arico gituma umuntu agomba kubatizwa ari uko avyemereye, yize agasobanukirwa. Ico ni ca mbere. Ikindi ca kabiri tumaze kubona mu madini y'iki gihe nuko hariho amadini ashigikira abahukanye, ugasanga barabemereye kubaha ibikorwa, abacikiranye ugasanga barabaretse bakikorera ibikorwa. Mbere ubuho bigeze mu zindi nzego, ugasanga n'uwivye umugore w'uwundi yemewe mu ishengero, canke wa mugabo yemewe mu ishengero. Ari navyo tubona kandi ugasanga hariho amadini yemerera umuntu akaza yerekana impapuro ati naraye nkoze divorce, naraye dukoze ivyo guhebana, none rero ni mumpe iyi mpeta. Akaza bakamushingira, bakamwambika agatimba, bakaririmba, bagatazira, ugasanga eka ntiworaba. Ejo bundi agasubira, bamaranye imyaka 2 canke 3 akamwirukana. Nimba ari umugabo yirukanye umugore canke umugore yirukanye umugabo, ugasanga wa wundi aragarutse ati ndasaba mumpe iyindi mpeta. Bagasubira bati watevye witebeje, bagasubira bakamwandikira urupapuro, akagenda agatora uwundi mugabo ashaka canke agatora uwundi umugore ashaka, hanyuma bakagenda bakabana. Muri ico gihe rero aya madini ariko arigisha abantu, bariko barabigisha ibinyoma, bariko barabahenda. Aya madini yose ariko arigisha ikinyoma. Niba nimusuzume rero murabe aya madini ariko arazana umuzo wa Antikristo. Aya madini ntazoja mu ijuru. Muri iki gihe rero tugiye kuzobona idini rimwe kw'isi. Iri dini rizova muri ayo madini yose. No kuvuga yuko amadini yose agiye kuja hamwe, kubera yuko abakozi b'Imana babiretse bakinumira bakihorera. Ubu rero hagiye kuza idini ry'ikinyoma. Imana igiye kurungika ubuzimire bakoreremwo, kuko abantu banse kwizera ukuri, bagiye noneho kwizera ibinyoma biba ari byo bibakoreramwo. Eheraba hagiye gushingwa idini rimwe kw'isi. Iryo dini rizoba riserukirwa n'imigwi yose y'amadini y'abapagani n'iy'abakristo. Hazoba harimo idini ry'abakristo riyobowe na Papa w'i Roma, hazoba harimo uhagarariye abasilamu kw'isi, hazoba harimo uhagarariye abayuda kw'isi, hazoba harimo uhagarariye ababudiste kw'isi, hazoba harimo uhagarariye abahinduyizme kw'isi, hazoba harimo uhagarariye abateizme ari bamwe twita abahakanyi kw'isi, hazoba harimo uhagarariye abateroriste canke yindi migwi y'abanywarumogi canke batorana abagabo ku bandi, batorana abagore ku bandi. Iyo migwi yose izoserukirwa, hanyuma bahane isezerano rivuga riti
ntihaze hagire umuntu n'umwe muri iryo dini yemera kuvuga yuko hariho ufise urihagarariye ari we mukuru gusumbya abandi. Akarorero, nimba uri umukristo, nta mukristo azoba yemererwa gusubira kuvuga ngo Yesu niwe zina riruta ayandi mazina yose. Bazorikuraho. Abashigikira Muhamedi ntibazosubira kuvuga ati Muhamedi niwe ahambaye. Abashigikira Yesu ntibazoshira kuvuga ngo Yesu niwe ahambaye. Ayo madini yose bagomba kubiringaniza, hanyuma umwe wese azogera ahantu ashobora kumva yuko asenga Imana yiwe, uwundi agasenga Imana yiwe, ariko bose bagahurira ku kintu kimwe cyo kubaka igihugu, cyo kubaka iyi si, ariko hatagira n'umwe azosubira kuvuga ngo Yesu, aya majambo twasomye mu Bifilipi. Mwene data, ndagira nkubwire rero, nimba tugifise agahengwe, nimba akanya kakiriho, nimuze tubushingire intahe Yesu Kristo hagiri kare. Nta rindi zina abana b'abantu twahawe munsi y'ijuru, hano ku isi ndetse n'ikuzimu ndetse no mu ijuru, atari izina rya Yesu. Woba witeguye gupfira Yesu? Woba witeguye kumuvugira? Mbega kutinya kumuvugira, kutinya gushingira intahe Yesu aho mu ishengero, ugatinya kuvuga yuko kubatiza ku mutwe yuko atari ko Yesu yabatijwe, ugatinya kuvuga yuko abahukanye batazoraga ubwami bw'Imana. None uriteguye kuzopfira Yesu aho bazohakana bakavuga bati ntihagire usubira kuvuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru kiretse Yesu wenyene? Kandi Bibiliya ivuga ngo amavi yo mu isi n'ay'ivy'ikuzimu n'ay'ivyo mu ijuru azopfukama mu izina rya Yesu kugira ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Nuko rero uno munsi mutahure yuko amadini ata muntu ashobora gushikana mu ijuru, ata muntu ashobora kuzanira agakiza. Ikintu cyonyine kizokuguzanira agakiza ni ukwizera Yesu Kristo, ni ugushira amanga, ni ugushingira intahe Yesu, ni ukwemera ukemangira Yesu, ukamuvugira, maze ukatura ukabwira abantu mu ruhame ati jewe nemeza iki kandi ucemange. Ubu hageze igihe cy'uko tugomba guhagarara mu kuri, hanyuma babashinga ntahe bazohagarara bagashingira intahe Yesu bagiye kugaragara. Ariko abiyorohereza n'abiyorobeka bose, amadini yose yemeye agakurikira wa murwanizi, abo bagiye kuzosigara mu isi kandi ibikorwa bigiye kubananira mu magodoka. Nimuze rero duhaguruke twikangure, hanyuma rero twakire ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ndagira ngo nsabe umuntu wese yamaze kumva ibi bisubizo yongere gufatanya nanje iri sengesho, maze dusabe Imana iduhe ubushobozi, hanyuma duhagarare mu nkomezi, maze twuzuzwe ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mwene data, wumvise amajambo usobanukirwe kandi ukomeze gusoma ibihimba byose nagiye nkuguha. Ezira igihimba c'9 ukisoma ukimare, ucisoma no mu gihimba c'10 ukirangize. Matayo igihimba c'19 umurongo wa mbere kugeza 12. Mariko igihimba c'10 umurongo wa mbere kugeza 12. Usome Abaroma igihimba c'7 umurongo wa mbere kugeza kuri 3. Usome Abifilipi igihimba ca 2 umurongo wa 5 kugeza 11. Hanyuma Yesu abagirire neza. Nuko rero tugiye guca bugufi, hanyuma turangize dusozere n'amasengesho. Ndagushimiye mwene data wakurikiranye izi nyishu n'ibi bisubizo. Yesu abagirire neza, Yesu abahezagire. Dusenga Imana. Mana yacu Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane, ndagukengurukiye gose wera Mana ugira neza. Nuhabwe icubahiro Mwami kubwiza inyigisho, nuhabwe icubahiro kubw'ibi bisubizo bitanzwe mu ishengero kugira ngo abakozi wawe bongere gutunganya ibyasigaye. Mwami urakoze Mwami, bijya bibazo byose bitorega umuti, bari abantu babwigwe, bongere kubwizwa ukuri, bongere gusobanukirwa, kugira ngo Mwami ntibaze batungurwe giturumbuka batiteguye. Urakoze Mwami, ndasabye umuhagiro wose w'ibyaha ku bantu bose bariko baraca bugufi n'abariko barihana, abantu bose bariko barezwa, ndabasengeye ndabasabira kunaguka no kwakira Mpwemu Yera. Ndasabye amaraso ya Yesu Kristo, amaraso yawe igiciro kinongere koza Mwami Yesu abana bawe n'ubwoko bwawe n'ishengero ryawe. Urakoze Mwami, nuhabwe icubahiro. Ndakengurutse, izina ryawe niryubahwe, byose ubikora bishimirwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.